bacu amahoro iwanyu, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni kuri uyu wa kane igenekerezo 25 Munyonyi umwaka wa 2021 yatanguje icese ibikorwa vyo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 3 ku gace ka Rumonge Gitaza. Nibikorwa bizokorwa n'ishirahamwe Sogea Satom iri kumwe n'ishirahamwe Jetra mu kiringo c'imyaka 2. Mwijambo buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga yashikirije yavuze ko iryo barabara rizofasha mu migambi y'iterambere na cane cane yo mu gisata c'umuyagankuba iriko irarangurirwa kuri Jiji Murembwe, Ruzibazi, Kirasa Energie na Dama. Nayo umushikiranganji ajejwe ibikorwa vya leta mwijambo yashikirije Deogracias Nsanganiyumwami yavuze ko amafaranga agera ku miliyoni 66 y'amadolari y'abanyamerika ari yazokora ivyo birometero 45 vy'iryo barabara, kandi ngo side n'Uburundi buzokwishura ngo ni ahubwo ngo ni ingabire yatanzwe n'Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere. Mu gihe umuryango w'ubumwe bwa Buraya uheruka gutangaza ko ibihano Uburundi bwafatiwe na bamwe mu bategetsi bizobandanya gushika mu mwaka uza 2022, Aloyize Baricako umukuru w'umugambwe RANAC ashikiriza ko bo babona ibihano vyari vyafatiwe Uburundi guhera mu mwaka wa 2015 n'ubumwe bwa Buraya vyagumijweho, bikerekana ko habaye kuyaga amasigara cicaro mu biganiro umuryango wagiranye n'Uburundi. Agahamagarira igihugu c'u Burundi kongereza ingufu mu kubahiriza agateka kazina muntu. Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 25 Munyonyi umwaka wa 2021 Imuyinga hatangujwe isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi. Ni mu gihe kuri iyi tariki ari umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa kane yashikirije icese amazi meza abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'iyo ntara ahari hamaze iminsi havugwa ubukene bw'amazi. Abanyagihugu bakaba bashimye iyo ngabire baca bemera ko bazoyabungabunga na rirya vyahora bibagora kuronka amazi meza. Kuri wa gatatu genekerezo 24 Munyonyi umwaka wa 2021 habaye uruganda rwatunganijwe na Club RFI Bujumbura ifadikanije n'ikigo kijejwe kwigisha indimi mu Burundi Serab mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abigisha b'igifaransa wabereye muri Serab iri mu nyubakwa za kaminuza y'u Burundi. Muri urwo ruganda umwigisha muri kaminuza y'u Burundi Clement Bigirimana akaba n'umunyamabanga ntayigayezwa w'urwego nshingwakirundi ariyo mu rurimi rw'igifaransa Académie Rundi avuga ko yashikirije ko ururimi rwose rufise uko rwubatse, ariko ngo bimwe mu bituma abanyeshuri badatahura neza indimi zigishwa mu mashure shingiro n'abo mu nyigisho z'inyuma yayo nuko abigisha bahabwa akazi ko kwigisha indimi nyinshi batazifitiye ubumenyi bukwiye. Inyuma yaho leta y'u Burundi ihagarikiye ibikorwa vyo gucukura ubutare mu bice bitandukanye vy'igihugu, bamwe mu bahora bimba inzahabu muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke bashikiriza ko bari mu ruhombo runini. Ariko nk'uko mu bushikiranganji bujejwe ubutare babimenyesha, igikorwa co gusubiramwo amasezerano hagati ya leta n'amashirahamwe yimba ubutare kugira bose bunguke bizoba vyarangiye mu mezi 3 ya mbere y'umwaka wa 2022. Mu ntara ya Bubanza komine Bubanza
abatamakazi babiri, umwe mu ntara ya Bubanza, abatamakazi babiri, umwe wo ku mutumba Cimbizi muri komine Bubanza, uwundi wo ku Musenyi muri komine Mpanda, bari mu minwe y'igipolisi. Bari mu minwe y'Inyamiramabi Igihanga kuva kuri uyu wa kane, inyuma yaho bafashwe kwagwanira umwana bivugwa ko yari amaze imyaka 5 apfuye, agasubira kuboneka ari muzima kuri uyu wa gatatu ku mutumba wa Rugunga. Rero abo batamakazi babiri ngo bari bahuriye kuri uwo mwana, umwe wese amukwega ngo n'uwiwe, ariko uwo mwana abamubonye mw'ijoro bavuga ko bamusanze ariko yahira ivyatsi arya, bacamujana mw'isengero rihegereye kugira bamusengere, ngo kubera ko vyaraboneka ko atameze neza. Rero bivugwa ko umwe muri abo batamakazi ari nyina amuvyara, uwundi ari uwamurabuye. Rero impamvu abo batamakazi bashikirijwe ubutungane ngo nuko atakuri kuraboneka, akaba ari mu ntumbero y'amatohoza. Uwo mwana kuri ubu akaba akiri mw'isengero mu Rugunga. Tutandukire amakuru y'inkino. Ku munsi waryo wa kabiri, ihiganwa ry'amakinga ku ruhande rw'abigeme ryabandanirije Igitega, aho bahagurukiye Ikarusi berekeza Igitega, aho ihiganwa rikaba ryabereye mu gisagara hagati kw'ibanki Interbank. Uwabaye uwa mbere akaba ari Akinyi Nancy wo mu gihugu ca Kenya, Aleper Dali wo mu gihugu ca Uganda akaba yabaye wa kabiri, Okitu Deboha wo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba ariwe yabaye uwa gatatu. Nayo uwaje mu ba mbere ku ruhande rwa nayo umurundikazi yashoboye kugera mu bibanza vya mbere ni Emanuela Rukundo. Iyi ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.